Amahoro y'Imana abane namwe nshuti namwe bageze muri kumukurikirana imboneshe kuri ya BTV Burundi sangwa ikaze mu mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa 11 ndamukiza umwaka wa 2025 Hatangimana Patrick nije yanda bashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo umuziki n'umwuga ushobora kubeshaho umuririmbyi ariko bigasaba ko awukunda kandi agashobora gukorana n'ishaka ivyo bishikirizwa na Jean Pierre Nimbona azwi cyane ku izina rya Kidumu turaza kumukurikirana mu idonido ry'aya makuru nayo ngimpinga iracari ndende mu bijanye no kugwanya igiturire mu Burundi byashikirijwe na Furera Symphorien ntibagirirwa mu ruganda gatunganijwe na Oricom go kurimbura aho igihugu c'u Burundi kigejeje ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire ayo n'ayandi ni mukanya. Dasubiye kuramutsa nongera ndabaye ikaze mu idonido ry'amakuru tugera duhera mu gisata c'ubutunzi nkuko nahemeje kubivuga mu ngingo nkuru z'aya makuru impinga iracari ndende kubijanye no kugwanya igiturire mu Burundi vyashikirijwe na Furera Symphorien ntibagirirwa mu ruganda rwatunganijwe na Oricom rwo kurimbura aho igihugu c'u Burundi kigejeje ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire. Elvis Munyaneza niwe dutunganije ino nkuru. Ariko kandi nagiye gusanga ari atari ngumana ngurore bubiri nibonejewe cyenyene je mba mugasekebuye igejo nagomba kurondera umwana passeport badutuma identité complète hamwe na attestation de résidence bagiye kuri zone Musaga bababwira ngo batange 500 kuri banki mugabo bace batanga 3000 muri zone ayo 3000 ntagira quittance nawe utanga ntibaguhe icerekana yuko wayatanze hama mwene wabo wundi we aja muri mairie iyo attestation même attestation ni 500 kandi ntacu utanga 500 bakayigukorera hama buke bakaca kwibukira kuri nuze electronique kuri email yawe bikaca biherera ngaho je ngacangira ikibazo turi muri mairie zone Musaga iri muri mairie mugabo udafise 3000 c'est-à-dire 3500 nta attestation ronka muri yo zone ico ndatucite wiki kandi ayo 3000 nta gikarata sinakimwe baguha ejo je nari muri PGP nica ndindire ko commissaire general anyakira mbona umuntu umwene gihugu kandi uwari mu intellectual azubwenge aje kubaza muri secretariat ngo mbega ya nuze kazi judiciaire anje bayimaze kwisinya bamubwira ati ishara windi mbona arasohose abwi mu police ngo akira aya 5000 umbwirire ujya mu secrétaire abisishize bigoga urumva kuri izo kazi ibiri je vyarancanze ni none dusabe ko haba sensibilisation nkaye bagira igihe cha covid kugira ngo abantu kwameme tuwe sensibilize kuko ni nakaranda ni ingwara iri hejuru gushika hasi urumva rero muri ico gihe mwebwe n'umuhinga kwinzego zose zihari zivyo cy'ukugwanya igiturire aho kugabana gaca ciyongera ni kibazo cha leta ni kibazo cy'abantu hakenewe iki mudufasha gukora amazikora yuko ibintu byarayangaye nico nagomba kugushikiriza. Elvis Munyaneza urakenuye tubandaniza no makuru twabateguriye mu gisata c'imico kama aho umuziki ari umwuga ushobora kubeshaho umuririmbyi ariko bigasaba ko awukunda kandi akiyemera ndetse agakorana n'ishaka ivyo bishikirizwa na Jean Pierre Nimbona azwi cyane ku izina rya Kidumu Kibido umuririmbyi rurangiranwa akaba n'umwanditsi ni nkuru twateguye na mugenzi wacu Ingabire Nintia Martha. Umuziki nakazi gafasha cyane mu gutanga ubutumwa bukagera kure kandi bukanyaruka. Numwuga ushobora gutunga umuririmbyi ariko bigasaba kuwukunda kandi ukiyemera. Ivyo bishikirizwa n'umuririmbyi Jean Pierre Nimbona azwi ku izina rya Kidumu. Cyaramaze kuba abo wasanze bakora ngaha bahembwa ngaha batunzwe n'ibi ubundi biraha gusa n'ama église yasigaye ashobora kuri abantu bagatunga imiryango mu miziki yavuza muri église arahemba mu miziki yavuza muri mu butambiro arahembwa kandi agatunga umuryango n'ukora izindi shughuli z'umuziki nka producer agatunga umuryango
arongera agahimiriza uwo wese yoba akora umwuga w'umuziki kudacika intege kuko ushobora kumushikana kure. Abashima ivyo ngora kuko si bose ntibakunda umwuga kuko umwuga jewe ubwanje umaze kunzungurusha isi yose. Bo abagifise wigimanga si vyabo nibabivemo ko ngubu umuntu tuvuge tutavuga rumwe ashobora kuvuga ati wowe ugeze nabona ko abantu bihuta gukora ibintu byinshi. Umuririmbyi Jean Pierre Nimbona azwi ku izina rya Kidumu Kibido amaze imyaka irenga 20 mu mwuga w'umuziki, akaba yaramenyekanye ku ndirimbo nyinshi kandi n'ubu zicinovugwa n'abarundi sinzi bitewe n'ubutumwa burimo. Ingabire Nintia Martha urakenuye nayo mu bijanye n'iyobokamana ngo Burundi n'igihugu cacu uko vyogenda kose dutegerezwa kukivuga neza tukanagisengera kugira Imana ikomeze kukizigama. Bishikirizwa n'umuvuga butumwa Dr Nduwimana Didier azwi cyane ku izina rya Prophet of Jesus Joshua tumukurikire. Iyo tuvuze ikanguro mu bisanzwe twese abarivuga uyu munsi twebwe twatangiye kurivuga no kanguro byavuzwe n'abatama benshi batakiriho. Imana yababwiye bigiye kanaka hazo bikanguro ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ego ari igicapo cyangwa kamoto k'ikanguro burya iyo uvuze imvura ubutangiye kubona igicu. Hama iyo tuvuze ngo tugiye kuri domeka niko tugomba kuba occasion special kandi birazwi yuko iyo occasion yacu ari set abantu baza benshi tugomba ko muri occasion special n'abatari bwamenye yuko biriho n'abariko barabibamwo nk'agacu bavyinjiremwo nyezina tugende tuzana abantu kuri Yesu. Abantu bararushe kandi na yindi nyishu singa mu Burundi gusa isi yananiwe, isi turimo yananiwe. This world is no longer able, inosi yananiwe. Trump yavuze ko azakoragiza vya Ukraine ku munsi umwe amezi abiri atatu ariko aramurengana. Isi yananiwe aho Ubufaransa na Trump bakakivuga kumwe kubijanye na Gaza. Uravye isi yose Afrika hose bananiwe. Tuko turavuga ikanguro rero nituvuge Bujumbura tuko turavuga isi yose. Abwiye ko igituma voyage mu bihugu bitandukanye ni kugira ngo tugire igicapo cyo kumenya ngo jewe naho ndinga Imana yazanye kugira ngo mbe inyishu. Yesu avuze ngo mugende mu mahanga yose. Kuri jewe nakajyo gusa ko kushira ku mugaragaro kumenyesha abantu no kubaho kw'abajya abantu haje uvuze ngo none twokorera hamwe natumiye abantu bose ninda tatumiwe kiresu wanka kuza natumiye abantu bose bazoze nababwiye ko azo igikorwa kidasanzwe muzoze muzokwibonera narababwiye cyagiye turabejura abantu bazobona ibintu murazi byabaye ubu hazoba ikintu yubibo abantu muzorengerwa nigenda bivuze kuko zibyo ndiko ndabona mu isimwe muzorengerwa mwumuyera azori domeka kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa bamwe bakogwa ko uku mushake nk'abajournaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto muzobona abantu bizokurikira bazokora bamwe bazobara bavuga butumwa badasanzwe abandi bavugisha badasanzwe abandi bagwiza tungo badasanzwe ahandi azoba impinduka mungo ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera ko kwigisha n'izindi ngo just be there shika gusa les 7 mu gikorana azoba ari kuwa mbere ntiwemere ikintu na kimwe kikubuza ngo umuntu hagati come uweze gusa mu gikorana iryo kanguro nakubwiye yuko abavuze ko ryabaye gatandukanye ari murumva kamoto k'imvura akavuga ngo ya mvura yatangura so simana zibiri ariko bivana n'ukuntu yita igicu undi nawe akavuga reka habitangazo mwese muvyibonere kuko naho tubivuga ngo biraturaba mwese muvyibonere muri hajya namwebwe mukogwe ko ukabona mugenza we nawe aragurutse oh my god uyu nazo azomuvuga utumwa mu ba journalist agaca vyuka kazana na strategy yo gukamera mu bikorane cyangwa strategy yo kuja arerekana ibintu byo tuma habikanguro people will be touched simvuza abavuga butumwa gusa abantu bazokogwa ko abantu bakwiye gukogwa ko batunge kugira ngo ikanguro ribe ibizoba birenze uko twavugira ngaho imibiri yacu byose byaremwe n'Imana itaboneka tubwire dutunganiza ibintu mwisi imwe isengesho ryacu riba rimwe buri munsi Mana tuzigamire mu mahoro kuko amahoro niyo priorite naco kintu cyambere dusengera cya kabiri Mana zigama igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni umurima rusange
uko bimeze kose utahuriri utabitahura ibintu uko namba ndabivuga utahura ibya kino gihuda utigeze utahura bikindi gihe kandi nutahura bikindi gihe igihugu tegeza kugitahura kuko igihugu ni cyacu kandi dukwiye kukivuga neza no gutumira abantu mu gihugu so biteguro yacu twebwe nimwe mu gusenga kugira ngo bigende neza kandi bizogenda neza kuko Imana ni nziza turizera ko izo turinde tuzigame intambara twabonye zirahagije nitukeneye kubona cyane cyane twe twakuze tuzibona iyo tuko turasenga dusenga turi serie tuvuga abana bacu babona ibyo twabona. Dr Nduwimana Didier azwi ku izina rya Prophet of Jesus Joshua n'umuvuga butumwa tubandaniza no makuru twabateguriye mu gisata cinkino ari nayo nkuru ya nyuma yano makuru aho hahuguruwe kuri uyu wa kanegerezo ya 10 ndamugize umwaka wa 2025 inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abamenyereza bo mu rukino rwo koga natation tubikesha mugenzi wacu Patient Yezonkiza yari yakubitiyeyo muri ivyo birori byo kugurura inyigisho zitangwa n'umuhinga yavuye mu gihugu ca Senegal Hassan Basogomba arongoye ishirahamwe ry'urukino rwo koga mu Burundi yamenyesheje ko ivyo bije hageze kuko bizotuma hategurwa neza abana bazokwitabira inkino mpuzamakungu zizohuza imikangara zizobera mu Misiri. Umunsi turabuze kugurura kadankanema ko mu gihugu yuko umwaka twatoye kugira abantu bimenyereze bari hamwe ivyo bikorwa bikaba bihagarikiwe n'umuhinga twamukiwe na Federation y'isi yose abari rero n'ibindi bikorwa bibiri cyane ibi byo kumenyereza abantu twatoye ko ari kazoza iyi siporo yo koga hanyuma cagira ko uko mu kubibona abana bateye imbere abayikora ni ngombwa ko n'abamenyereza batera imbere mu bumenyi kubona nyine yaje gukora afise abamenyereza 8 tangura kwigisha hanyuma bagenda kumenyereza kugwaruka bari kumwe ibyo rero kadushika mu mpera zo kwezi twebwe bije hageze kuko muri programa zacu twadusanganywe ihiganwa tugiyemwo koga ryo muri rwego rwa Afrika tuzobera muri Cairo muri Egypt mpera zo kwezi ubwo kino rero uruza imikangara muri bita junior twebwe rero uburyo dukundiye tukazoba dushobora gutwara abantu 3 cyangwa abakobwa abakungu benshi bakobwa ubageze abakobwa benshi abakobwa 3 abakobwa 2 umuhungu nayo Salvatore Bigirimana umunyamabanga mukuru mu Burundi muri komite mpuzankino yamenyesheje ko kugira ngo haboneke abakinyi beza nuko abo bamenyereza bazokwerekana neza uwigenjeje neza bigatuma akurikirana cyane amenyereza muri raporo baduha turasaba ko batubwira bati uwa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu aba bantu rero twebwe dutegereza kubagira ko umugambi nk'amafederasiyo nka komite olympique nka ubushikiranganje n'abatingini kugira ngo natwe turonke abamenyereza bafise ubuhinga bwo hejuru urabona imyaka yose twama turiko turarondera aba expert bo hanze mbega twebwe tuzokwikora ba expert bacu ryari amakungu azokwikora ku ba expert b'abarundi ryari ibi ni hangiro rikomeye kuko ntidushobora gutera imbere nibacu ntashobora gutera imbere dufise abamenyereza bafise ubumenyi buri hasi. Chuti na bagezi muko murakurikirana ano makuru twabateguriye imbere yo kuyarangiza mubanze mudukundire tubanze turaho makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Gabo bari mu gihe c'amatora ku gutora kuzobandanya gushika bahejeje amatora y'umukuru w'igihugu azobeje ku wa gatandatu igenekerezo rya 12 ndamukiza aho hari abazitoza 8 bariko barahiganwa nta guhora mu matora n'ubushobozi bwo kugerageza kwemeza gushika ku munota wa nyuma. Uwo munsi naho biruko baratangajwe na leta nk'ikiruhuko kugira ngo abatora n'abiyandikishije mu ntara bashobore kugenda. Umukuru w'umuhari Brice Clotaire Orugwi Goema nawe nyene yahisemwo gusozera igikorwa ciwe co gutora abantu babiri bikaba vyabaye ejo ku wa 4 igenekerezo rya 10 ndamukiza. Muri Tiriki inyuma y'indwi zitatu umukuru w'igisagara ca Istanbul Ekrem Imamoglu ubutungane barafashe ingingo
ingingo yo kumwirukana ejo kuwa kane igenekerezo rya 10 ndamukiza. Bakaba bararekuye n'abanyeshure bagera 107 bariko bariyamamaza bari banafunzwe kubera bariko bagira amanama yabonwa ko atemewe n'amategeko. Ariko rero abagenzi babo bagera kwijana baracari mu ibohero mu gihe imanza zitatu zitandukanye zijanye n'umukuru w'abagwanya ubutegetsi Ekrem Imamoglu ziriko ziraba kuri wa gatanu igenekerezo rya 11 ndamukiza. Kuri uyu wa gatanu nyene igenekerezo rya 11 ndamukiza Istanbul hariko haraba imanza zitatu zijanye na Ekrem Imamoglu. Rumwe mu rubanza rwayo rwa mbere ni urubanza rwo gutera ubwoba umushinga ntahe, urundi rushingiye ku majambo Ekrem yavuze muri mukakaro. Ikindi kijanye n'ibirego byo gukoresha nabi amasoko mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe Ekrem Imamoglu yari umukuru w'igisagara c'akarere ka Istanbul. Ica gatatu kivuga ukwegeranya intererano mu buryo butemewe n'amategeko kijanye n'ibintu vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Nino ngaha tugarukirije no makuru twari twabateguriye avugwa kuri wa 11 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025. Reka ndabashimire mwebwe mwese mashoboye kuyakurikirana. Shimire n'abagenzi hanje bafashije mu kuyatororokanya ahanje Atangimana Patrick. Nkundire duhana isango undi munsi nk'aya mango mugira mu wamubahwe na Gahwane.